Mwahisemo neza kugumana na televiziyo Isanganiro, kaze mu makuru yacu agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imyiteguro ni myiza ku banyeshure biga mu mwaka w'icenda buca bakora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kungururiza mu mashure y'inyuma y'ishure nshingiro. Bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu kw'ishure ryisumbuye rya Rohero bizera ko ico kibazo bazogitora. Abarovyi bakorera ku mweha wa Kajaga abarovyi bakorera ku mweha wa Kajaga mu dutunge nariko ndababwira ko amwe mu matara yo ku mabarabara afasha mu korosha uruja n'uruza feu rouge mu gifaransa akora ariko ayandi adakora neza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baganira na radio televiziyo Isanganiro kuri uyu wa mbere bishimikiza ko hari ayashobora kumara n'amezi arenga 2 adakoze, bagasaba leta gufata mu minwe ico kibazo. Idonido ni murano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'indero. Imyiteguro y'ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure biga mu mwaka w'icenda kuja mu gice ca kabiri c'inyuma y'amashure, nako mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye kizokogwa kuri uyu wa kabiri iriko igenda neza. Ishimisha bamwe mu biga kw'ishure ryisumbuye rya Rohero bemeza ko abigisha babafashije, bizera ko bazotora ico kibazo ku rugero rushimishije. Ni nkuru tubaza Anise Niyomukiza. Ku mashuri twagendeye nka Lycée Skeperse yo mu Nyakabiga hamwe no kuri Lycée Municipale ya Rohero, abayobozi bemeza ko bahejeje ivyigwa ku mwanya. Abanyeshuri bo kuri ayo mashure nabo bakavuga ko biteguye gukora neza ico kibazo ca leta. Biteguye neza kuvyo bazotubaza ko bizoba vyoroshe. Niko turategura ko nk'uko hanini twigiranye ama private type kandi biradufasha cyane. Biteguriye neza cyane, ubu turabise ama private type ya 2023 yarasohotse. Turayafise turiko turayitegura neza cyane. Abayobozi bakemeza ko bateguye abanyeshure neza. Gertrude Simbananiye arongoye Lycée Municipale ya Rohero avuga ko banahimiriza abanyeshure gukorana umutima mu nda bene ivyo bibazo. Leonidas Nkurunziza arongoye ishure nshingiro ya Lycée Skepers ya Nyakabiga avuga ko imyiteguro imeze neza. Gutegura abana twarabateguye nkuko vyama nk'indi myaka. Turaraba bigisha yuko bariko bigisha ivyigwa bizobazwa bariko barabinogaza. Turaba nuko bahejeje intonde z'ivyigwa, hanyuma bakaca babaha imyimenyerezo bisunze nayo yarungitswe n'ubushikiranganji bita private type. Hariho n'izindi myimenyerezo baba abana barondera gushirako n'indi myimenyerezo abigisha babaha babategure neza. Turagerageza ko hariho n'imisi yo kwigisha yatezwa gukorwa, twongera yindi abigisha bakagerageza bakaheza izo ntonde. Mu vyigwa vyose abana bateza gukora bazokora mu ico kibazo ca leta byararangiye, ubu bariko bakora imyimenyerezo twarabateguye yindi myaka yose. Abanyeshuri rero twe twarabateguye kuva umwaka w'itango kuba kubategura no kubigisha tugaheza le programme. Igice ca mbere byaraheze, igice ca kabiri byaraheze, na programme igice ca gatatu yaraheze kandi yaheze na kare wanashaka. Bateguye twibaza ko umwimbu uzoba mwiza nkuko wama. Kuri kibazo cyo mu w'icenda by'ukuri baragitora cyane. Umwaka weze baragitoye cyane, n'indi myaka baragitoye. None mwaka rero ntaco biza ko bagitora. Abanyeshuri barenga ibihumbi 75 nibo bitezwe gukora ico kibazo. Anise Niyomukiza urakenuye. Amwe mu matara yo ku mabarabara afasha uruja mu korosha uruja n'uruza feu rouge mu rurimi rw'igifaransa
arakora ayandi ntakora neza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baganira na radio television Isanganiro kuri uyu wa mbere bakaba bishimikiza ko hari n'ayashobora kumara ikiringo c'amezi arenga 2 adakoze, bagasaba leta gufata mu ntoke ico kibazo kugira yamariko arakora. N'inkuru ya Jean de Dieu Irakoze. Turi kwibarabara gitiriwe Iprona imbere y'ibitaro Poliseb, ahari amatara yo kwibarabara afasha uruja n'uruza, aho twahaca mu gatondo ko kuri uyu wa mbere yakora ukuri kwamye. Ahandi twaciye ni kwibarabara gitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore, Chaussée du Prince Louis Rwagasore, imbere y'ibanki y'ubudandaji Bangobu, aho amatara nka yose akora uretse rimwe ritakora. Ahandi ni kwibarabara gitiriwe Ubuyapani, imbere y'ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique, aho ayo matara yari karakora. Kwibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge, hafi y'ishure international ry'Ibujumbura hoho ayo matara ntakora. Bamwe mu banyagihugu bakoresha iryo barabara twaganiriye bakavuga ko amaze amezi arenga 2 adakora. Ico bikoze abanyagihugu twayaze bose baremeza ko afise akamaro mu bijanye no korosha ukwiyunguruza. Umwe muri bo arashimira leta yo yashizeho ayo matara, ariko akayisaba ko yo kwama ariko arakora. Cyambere kwanza nabanza gushima yuko bari baduhaye amatara yo kwibarabara afasha uruja n'uruza. Aya matara yo kwama ariko arakora ni vyiza cyane. Ego birafasha cyane, nico tubasaba bagerageze barabe n'ahandi yoba adakora neza ko hari ahakora n'ahandi adakora. Hariho nahasa nkayibagiwe, nk'ubu ndashobora guha akarorero aha anye kuri Kira Hospital kuja kuri international, ayo matara n'ukuri yaribagiwe. Ubunye nagikora arakwijije nk'ikintu c'amezi ashika 5, ayo matara yaribagiwe. Umva nacone cofasha kuko turatubibona niyo abavyeyi bazanye abana ku mashuri canke hagize abatwara abantu kwa muganga, turatubona ko bigorana. Ikindi gihaze abanyagihugu twayaze basaba nuko hoshigwaho amakamera hafi y'ahari ayo matara kugira ngo bashobore gucungera abarenga ku mategeko. Jean de Dieu Irakoze, nawe urakenuye. Abarovyi bakorera ku mweha w'Akajaga ntibatahura igituma bariko basabwa kuva kuri uwo mweha. Bemeza ko uwo mweha wamyeho kuva kuri basogokuru babo, bagasaba ko ivyo byo kubakura aho hantu byo hagarara kuko ngo batabona ahandi boca baja gukorera. Mu ntwaro Sadiki Ndaruzaniye ni umurongozi wa zone Rukaramu, akaba abahumuriza ko ikibazo cyabo kiriko kirigwa, akabasaba rero gutekana. Ni nkuru ya Moize Misago. Abarovyi bo kumweha w'Akajaga bemeza ko bafise impapuro bahawe n'indongozi z'intara ya Bujumbura. Nubwo bavuga ko bafise impapuro, abo barovyi bavuga ko batewe impungenge n'inyubako ziriko zubakwa kuri uwo mweha. 9 n'umunani mu kw'icumi niho indongozi z'iyi plage zari zihari ico gihe bandikiye buramatari bamusaba yuko iki kibanza iyo kibashirira mu mategeko. Aca yishura mu kw'icumi na rimwe igihumbi kimwe amajana 998 niho yishura igiyo kete impapuro ziriho yuko iri tongo ry'abarovyi bakoreramo imirimo yabo. Haje iterambere ryo gusatura ngaha, urbanisme niyo yaje gukora iri pave kandi yarashinze akarimbi n'agafurege karahari aho iyi pave iherera gatandukanya amaparasera ya bene nayo hamwe na plage Kajaga. Kuko uravye plage ukuntu kigisagara gicafye, plage barayisize ko iriko. Ibikorwa biriko birakoreka ngaha twe biradutera uruhagarara kuko ntasaganyirizo dufise yaho dushira amato yacu. Amategeko kukavuga sintizo. Ibi impapuro zaha zirahari, uburyo zihari nuko ntiyabaye intizo. Ababonye nene abantu baje biyadukije baje kubaka ngaha. Imetero ziriho imetero 150 aho zigarukira. Urubibi ni rya barabara. Irikikama. Kubera amaparasera yari haruguru aha naho hari ubwigenge bwo muri leta. Twega turashobora kononekara. None gushika bamaze kubaka mu mweha numva ko ibikorwa biba byononekaye. Bamaze kuvuga ati ni muhave. Duca tujaye. Uyu mweha rero kuvangira kuba dagi kuvuga ni kubabirigi. Uyu mweha uri ngaho w'Akajaga. None twoca tujaye.
abarovyi bagasaba leta kubafasha izo nyubako zigahagarara bemeza ko badafise ahandi baja y'umweha byakajaga nakayobora bahinga kuko ntibikunda rabaza amarangi bagize ku mabarabara hose barabomoye ariko ngaha kubera ari banyakubahwa bigereye hejuru harabomo none leta mvyeyi leta nkotsi narumvise n'akajambo ngo leta mpanye niyo regere kagira ikigongo ivyo bintu aba bose ngo nibakureho bajane muga ku matora baratwiyegereza mu ntwaro muri zone Rukaramu ya komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bemeza ko ikibazo cy'uwo mwiha wakajaga kiriko kirigwa ko bari kubaronderera abarovyi ikindi kibanza. Moize Misago nawe urakenuye aha niho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mugira imigisha hiwanyu.